ariko gushi mu Burundi je ndije narasheho perezida wacu neva umujama w'amajene akora iby'ubutwari neva umujama w'amajene perezida wacu neva umujama w'amajene dushaka kuraba turiko ravye yuko twamaze kugira imbona kazoza y'u Burundi mu 2040 Burundi bwifashe Burundi buteye imbere mu 2060 ubu rero turiko turaraba bamaze gutangura umushinge wabo wewe warigeze gukorera nawe igihugu hama gushikaho ufata akaruhuko k'izabukuru none urabona ibufise unagomba numve ingene wataguye kuvyiyumvira na ningene ubona wohanura n'abandi ubu hariho urazi ko hariho abatinya ngo kuja mu karuhuko zabukuru ngo mpaka ngo nze ndinze ngo nkorera leta none wewe wamaze kuvyibonera ngo tubwira iki kugira ngo twumve ingene wikorera ivyiwe ashobora kuronka ubuzima nawe akagira ubuzima bwifashe mu ncamake nyakuba birateguka si iby'umuntu agira ku munsi umwe gusa jewe nahejeje amashuri y'ubuenjeniyeri electromecanicien muri 74 mu bubiri hanyuma ndataha ntaguye gukora ndabona ko ivyo bintu by'amatekinike bitarakomera cyane hanyuma mu gihe rero naza ndakora naza ndiyumvira kugura agatongo ko nari nabonye wiko afite mu burimyi n'ubworozi harimo ibintu byinshi cyane harimo ibintu byinshi kubera ko gutunga amagara kandi urashobora kwisanzura mu byo ukora hanyuma rero nkukurutse 1992 naciye nja mu bintu bya informatique ndi pionnier de l'informatique rero navyo nyene ugasanga araho bigusazana ukacubireka canja internet nayo nyene nje natangiye kwishinga aho hari muri 1996 naraniganye banyuma urugushi narurose ku gihamana hanyuma rero ndateba ndabironka birakora gushika n'uno munsi ariko kandi kubera ko mu burimyi n'ubworozi nahabonamo kazoza namwe ari ibintu nkunda cyane aha kuri uyu musozi siho hambere aho natanguriye cyane cyane imbo ahantu hitwa mu Kirekuru niho mfise uburimyi n'ubworozi rero urumva rero nagiye ndaraba mu bintu by'uburimyi n'ubworozi kuko nabikubwiye harimo ibintu nonaho uruguru nkaba nzi akanovera kawe uko kwiyumvira rero igitego c'amavoka naco nyene naratanguye ndatera nka nkeyi kugira ndabe ko zizohaba mbona zirahaba ndasubira ndongereza mbona zirahaba ubu rero naciye ngira reka ko zihaba ndazitereka byinshi ni ukuvuga rero jewe ico nkora ngikorera pepiniere jewe nyene nkaja kurondera amagrefo hanyuma nkazotera ibyo mvanye muri iyo pepiniere ku mwaka rero aho ntera 300 aho ntera 500 nitongo siri ryonyine hariho n'ibindi ndiko ndagerageza aho rero ico ngisigaje kuronka n'amazi ariko nayo nzoyarondera kuko naya nagiye kurondera hariya ruguru mu misozi ndayashikana aya mazi uvomeza ngaha wayakuye mu misozi niye nagiye kwizana bishika ngaha ni nk'ibirometero bingana ibirometero bibiri se bike ku mazi amatwiyo y'ibirometero 2 kuringaniza isoko ariko rero ico no babwiranya ko ni probleme si kukabuta cha kabiri samatwi aho yabika rostock reservoir irazimvye cyane mu masasi nk'andi miliyoni
urumva kugira ngo ayo mahera umunyagihugu yaronke si ibintu ntivyoroshe nyene ugenda buke utangura kuri toto tukazura du sesa none ubu ndafise stoke ya sase reservoir ya sase nyandi metre cube byose nkaye none nk'ubu uravye wewe wibereye ubu uriko ukora twawe warakoreye igihugu urashobora kuvuga uti je ndifise naho abarundi batihaye none wovuga uti je ndi nk'abakene batozwa wotota urifise ibyo narabirahiye umukene urumva umukene birakengereza ubukene barakengereza rero je nibwira yuko sinovuga ko nifise kandi jewe mfise imyaka irenga 80 ariko ibyo nkora si iby'iwanjye ndakora no kugira ngo abana bazovuka bashikire ku mushinge wabashingiye erega ni nkuko ngaho uri kugira umushinge w'urundi rwaruka mugari habandi nk'ubu tuko tubavuga twishaka yuko mu Burundi mu 2040 tuzoba twese twifise hari abacavuga ngo byo sigwanje ngo ntavyo nzorya agaca umenga arabihevye eske urumva bwa mbere ubuzima nta numwe ari metre yabo donke mfise imyaka irenga 80 mugabo ndashobora gushikana 90 urumva ntawe abantu rero hari woze ngo ngufise imyaka 20 ngo niho uzoramba ubuzima nta numwe abugaba ejo naho Imana nico gituma igikuru no kugenda ukoze unira gukora ku munsi uti ngende ntanze raporo nkubo ku munsi ukavuga uti uno munsi ntakoze ejo nkazitaba sinzoronka ico mvuga kuko ejo sinakoze urumva rero no gukora ku munsi ubwo biranezere kubona nk'umutama nka wewe aguma ari washira ku butembere kurusha n'abakibasha ibi na karero keza cyane no abantu yego no ngaha abatwanyi bo ngaha iyo ufise pepiniere aho ndabahamagara nkabaha kugira baje gutera mugabo igitego cyavuka n'igitego kigoye cyane kuko utagishizemwo inguvu urayo mase urayo mazi ntigishobora kurondoka ukucifuza donc rero kubene igihugu nivyo byakora yago no gushira ku bute gusa none amazi yo gufata amatafari yo ntibayavoma wananirwa kuvoma indobo yo gushira bwifoka ku bose kandi bitwara amezi 3 ni muci gusa ahandi amazi aca yizana mugabo nk'ubu unamaze kubona aba bose aba n'abakozi bawe abambona bose abakozi aba bariko barakora n'abakozi banje abandi baba permanent nabona n'amasaruperi mwebwe rero imisose muri ko murakora mumenye ko mwaje kukwiga murongandira n'umutahe mwame mubizi amahera bahaye kirazira ko muja kuyarisha ibintu mwonona n'amahera y'umutahe nk'ubu umwe wese azavuga ati kurya mutama narahakuye ikibuguru c'ingurube none mfise ingurube 10 kubera harya ari inkwavu ari impene gushika uzosanga bashitse kunka kujya kwiwe nyene erega byose biraronderwa bitangura bukebuke muzobe mubizi muhava bangurumva ngo gutora mumira muba muri abacangero umucangero nawe ntatunga mumenye yuko gabo ariko muharondera umutahe ntihagiye umuntu n'umwe tuzosanga akenye kandi yarakoze ku mutahe yaramwigiye nziza cyane uturabahanura tugenda namwe mukora akantu muhiri wanyu ko twese turakoresha abakozi tuzatabwira uti amahera ukuye agenda yakoresha akantu kamubwira uti none nanje ndayarya ko ushaka ayo kuyi wanje ucuyarya nanje ndayarya bari kuyaronka batura no kuyere turonka ivyintu none urakoze cyane mutama turagukeje